Tuvuze yuko urukino ruzoba ruri muri zimwe mu nkino zaryoshe muri uwo mwaka wa 2025 cyane muri Primus League, nibaza yuko tutoba tubeshe. Nta rundi rukino rwigeze ruba rukaba mu masaha y'ijoro, nta rundi rukino rwigeze ruba rugatangurirwa n'abaririmbyi b'umuziki. Nikiriku amaze imisi akunzwe na cyane ku ndirimbo aha niyo he azoba atangura kuririmba mu kibuga kuri Stade Intwari ku munsi w'ejo igihe cy'isaha 9 hamwe na Big Fizzo mbere na Melanene Boy. Abo nibo bazotangura guteramisha abazoba baje kwitabira urukino uzohuza umugwa wa Musongati na Aigle Noir y'Imakamba na Musongati y'Igitega ku mugwa mukuru wa politike. Abo bazoza bahurira mu rukino hano kuri Stade Intwari. Mbega urukino wewe uzoba wagwitabira urukino, novuga uko ari uguhomba kuko ruzoba ari urukino ruryoshe cyane mbere yuko azotangura guteramisha abaririmbyi. Mu nyuma hazocasozerwa n'urukino rubaye urwa mbere rukinwe mu ijoro kuvana Stade Intwari yasubirwamo, uzoca rutangura igihe cy'isaha 12 n'iminota 30 ruce rubandanya. Mbega bibaza yuko ari nde azohava atahukana insinzi kuri ico kibuga ca Stade Intwari. Mu gihe umugwa Aigle Noir wafase ikibanza ca mbere utigera uvuga uko ushobora kurekura kino kibanza kubera ubwiza umaze kukibona. Umuntu umugwa Aigle Noir bahora bamukiriya Imakamba, mugabo kuri incuro bahisemwo kwakirira kuri Stade Intwari. Ndi wamenya nuko runo rukino ku bantu bazoba bambaye imipira ya Aigle Noir isa n'umuhondo canke se isa n'ibaragera bemerewe kuzokwinjira muri iyo biteramo canke se ubwo rukino ku mafaranga ubuntu, nayo atazoba bafise bakazorera kuva ku mafaranga 5,000 kuduga bivaye n'ikibanza.